banyakubahwa bungere mwese w'ishengero rya Pentecote, banyakubahwa bungere batumire mwaserukiye amashengero yatumiwe, nyakubahwa ntumwa ya buramatari w'intara ya Burunga, banyakubahwa basitanteri b'aya makomine yo muri Burunga mwateye iteka runo rubanza, bakozi b'Imana mwese, shengero ry'Imana busho bwa Mesiya, Imana nibahezagire, Imana nibahezagire. Jewe mubona ngaha nitwa Jerome Niyonzima, hanyuma nkaba n'umuvugizi munyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi, kongera nkaba n'umuvugizi wayo, ariko kandi nagiriwe ubuntu kuvugira leta zibiri kuko ni n'umuvuga butumwa. Ubwo n'ubuntu nagiriwe si ukuvuga ko ari ukuba nayidabibereye kurusha abandi bose. None rero kandi kubera iyo leta y'ijuru mvugira nayo, reka mbere nka wa wundi umugabo umwe burya hariyo abagabo batukana, umugabo umwe ngo yatutse uwundi ngo uragakubitwa n'inkuba, akaba ni muci. Hanyuma aritegereza ati wipfuye ko kuko ko ari muci, iyo nkuba ntayizokubita iguye. Nawe aca amubwira ati mbaye ndagakikayo kugira ngo imvura niyatasura izosange wewe namaze kugutanga ikikwasa. Ati imvura inkuba ntizobanze guta umwanya irondera bikubita nawe uraho. None rero ko nagiriwe ubuntu gushika hano ngo mvugire ijambo, reka ndagakikeyo, ndafise intasho z'abakozi b'Imana bamwe dukorana ishengero, ndafise kandi intasho zo mu rugo abana bantumanye nazo nyene nk'ishengero rimuzakira. Ivyo rero bikihwe. Ubu umunwa ni jewe, ariko ijambo ni nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba kandi ari n'abarongoye leta mvugira. Yantumanye amajambo ane. Ijambo rya mbere ati mwarakoze cyane shengero rya Pentecote ry'Ikiremba kumutumira muri bino birori. Ubutumire bwaramushikiriye kandi yarabwakiriye aranabunezererwa. Ico kintu yavuze ko nokibashimira, kuko hajya mu rubanza umuntu atumira uwo ashatse, kandi mu rubanza umuntu atumira uwo yiyumvamo, kandi mu rubanza umuntu atumira uwumutumira. Ati rero ko mwaharuye mugasanga mubo mwotumira arimwo, arabibashimira. Nubwo rero afise urugendo n'iyindi mirimo, ati bahambera acantumana rero amajambo. Iryo ni rya mbere, hariho n'ayandi atatu yantumanye. None rero iyo rya mbere ryakira. Ijambo rigira kabiri ni iryo gukeza ababungere bizigiwe n'Imana nyene umukuku. Umukuku ufise nyenewe, nyene umukuku nuwawutangiye amaraso akawucungura, uwo niwe nyene umukuku. Ababungere rero batewe iteka na nyene umukuku, bahabwa inkoni yo kuja inyuma y'umukuku wiwe. Abo rero umukuru w'igihugu anarongoye leta arabakeje cyane. Iryo ni ijambo rya kabiri. Ijambo rigira gatatu
niryo kuri uruhande nyene rw'abatowe bagiriwe ubuntu n'Imana kuba abungere b'ishengero rya Pentecote. Agira ati murazorongora umukuku wa nyenewo nk'abazobubazwa. Ati umukuku muhawe kuragira muze muwurongore mu rukundo kandi muzoshira imbere ingabire yo guharirana yagaragaye mu mwungere mukoreye mu kirenge uno munsi no mu minsi iwe yanyu. Ati mumenye ko abo muhawe kurongora atari ntama butama ariko ari ntama z'Imana. Yongera kati muzokoreshwe no kubabera akarorero no kubacira bugufi. Ati nawe nyene nk'uko yatanze nimero za telefone umuntu mutoyi akaba mutelefona ari umukuru w'igihugu, namwe ntimuzokwishire hejuru n'abantu batoyi babarondeye bazobaronka. Iri jambo yongeye ko kubatekerera. Ati kandi muzoyobora uyu mukuku mu vy'imwemu ariko kandi muze muwuyobore no mu vy'iterambere. Ati ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba uno munsi naho mubona ahagaze ngaha mumenye ko umutima wiwe uri kumwe namwe. Ati muze muyobore iri shengero murifasha gushikana abene Burundi n'abari mu mukuku murongoye ku mbona kazoza y'igihugu giteye imbere mu bikorwa. Ntimuze mubahamagarire gusa ivy'umutima mugabo mubigishe n'ibikorwa vy'iterambere kandi mutanga akarorero. Ati muhamagariwe kuzofasha kugira ngo ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba rizofata iya mbere mu gushikana Uburundi n'abanyakiremba ku vyiza Imana yabasezeraniye. Ijambo rya nyuma yantumanye agira ati iyo umuntu afishe urubanza imisi yose arakira abashitsi, kandi kwakira abashitsi birasaba kubitegurira kandi bigasaba uburyo. Ati kubw'ivyo hariho igiseke n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yipfuje gushikiriza ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba kugira ngo aritere intege. None rero nagomba mumpundiye ahagere ndangirije mushike hano mwakire kano gaseke kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.